we rikijiwe ko kuragena nkutabona wataye umutwe jewe umutwe nyamba nawe utayigenda untore kugira uze kumwonka nkuko nene wambona wewe abasoma amanyanga yanyu turayaza abantu barabasuma uraboneka wose nakabandi we basa nk'umusambanyi kandi mwebwe nyine nimwe munadukasira basa nk'umusambanyi jewe n'umusambanyi aha uraza n'undi musambanyi rero dufise ngaha mu karitsiye abana bandi ko bamaze batera amada ugira ngo bose bokama bakwagiriza atari wewe ntanda ndagutera kimwe gusa peti yangu urabe duhindura imyitwarire bugiye imyitwarire turiko nerinda gute ndimuhu iyi myitwarire turiko turitwara Jesse n'umupede apede peti yangu nabone barabaje kinyuma kimwe gusa imyitwarire turiko turitwaramo ni ikasira niyo myitwarire uvuga wewe ni imyitwarire yiwanyu yo kuza muri iba iyi myitwarire yacu turajya abantu jewe siniba jembere simarani gituma niko navugana n'umusambanyi cyane nje niko navugana n'umunyabyaha peti yangu barabanyabyaha n'umusuma musore kondu tarima ukaba uriko uravuga ngo nturi umusuma iki kigoro gikuye wewe Chendi mwebwe nyine zimwe mwiba we turakuze we wirirwa kwirigara hajya uwiba yiba ikigori kimwe canke yiba umufuko wose aragenda agahanyagura akazana neje bavuga gute ko nivye aha no kwihananire gaho umuntu abashonje amanyanga mukoresha ndayazi kuvuga ngo no kwiha wihaye mu murima wawe ni amanyanga wasambanye bakora Uchibibona nawe kuntu mubikora gusa jewe urumva barinzara gusa n'Imana yo. Arinzara n'uwapati suko kadakurima. N'Imana yo hano umuntu yivyo yihaye akagori kamere gusa. Ko ndakata mwijuru n'amaguru. Aha wivya aha niyo bavuga ati ukoze ko gusa nkuko ucuci kukuboko. Aha nkaka kabako we ntikaba kariho. Setike bana yo. Kebana yo nawe. Nikigori canje kwa. Tora nibahagure bibazo naje ngo nkorana n'abasuma ngo. Ukora ikire. Nenda kwereka icyo gukora. Wewe tugende kwa Yesu. Yesu tumubwire atuvugira duhindurira ubuzima. Wewe urabona ibintu byose byapararanganye byajyanye. Uremeye kuja imbere ya Yesu amaza gutwikubona. Agenda aguturira ubona. Yesu nacangira Yesu burya no ngaha kwisi yari yazanywe na twebwe abanyabyaha twebwe abasambanye yazanywe na mwebwe abasuma kugira ngo aze kudukiza. Je biroroshe. Imana irazi uko ntiyibaka haba ari kubera inzara ingo tugende. Mugaho je filime ngira ndorere hanano na bwayo. Tugende. Yesu! Amahoro Yesu! Kasongo Ninde yababwiye ko nkorera hiyo? Jesus! Jesus! One Yesu twebwe tujya kurabana ku isengero dusanze atari huri. Twebwe Yesu ibibazo byawe bituzanye si bindi. Burya ino mwisi byagoranye gose. Burya inyuma y'ibura ry'igitoro, umwavu, ibiki nibiki ewana ubuhoho rero byabaye ndasi. Imvura yataze ubu nta muntu numwe akironka imvura abantu bose bariko bararira agasukari karabuze isi yose yuzuye amarira kubera wowe uri hafi y'Imana. Ufise akajwi kareka yaba nukuru dufashe ubwire Imana yuko imvura yabaye ndasi ibintu byose ngaha kwisi byapararanganye nukuru dushikirira Imana ibintu bigende neza mu bantu ibyaha byanyu nivyo bituma ibintu biba nabi Yesu je nta byaha nkora ngaha kwisi je nditekaniye nta byaha nkora nyambara umuhungu inde jewe hari cyabona kinyanditse ko ngaha ne ibyo byaha karavuga nivyo bandeje ko atabyaha nkora ngaha kwisi ndazi none je ko ntari Yesu twe nta byaha dukora ngaha kwisi mutubabare nta byaha dufise atabyaha mukora jirewe kuterima ico kigori wagikuye he Peti yangu wasina nakubwiye uje mwebwe nyene nimwe munadukasira nimwe mutuma ibintu byose bidabangana we ngico kigori wasina nakubwiye ajya uri kuvumugisha ya hariya ugiye gusaba Yesu service nkiyo ari ibintu bimwe bimwe utazuzanye indaya natore ziraboneyeho indaya muraboneyeho rero kuza kuturenza kwa twebwe ngabanyabyaha we niwe utari umunyabyaha abana b'abandi wiyakanye ngaho wateye amadaje ni umunyabyaha kukurusha cyangwa akagori ko mana kirondereye kugira sinicwe n'inzara umuntu nanirega arashobora kwivuna inzara je nta busuma mvisa kuba kwivuna inzara gusa ganya na wewe abana b'abandi wabamaze bateragura amada naho nyine karenza aka kantu ko kuzihaka na wewe nyine rikiji abana 87 wihakanye utabemeye ibintu bizobandanya bigenda nabi Mana no kuri jewe mundeke munyirekere erikiji niwe nyene byose erikiji niwe nyene ni wari umunyabyaha kakagori je nangiye kukiyokereza inzora irandembeje kandi na wewe ndazi ko no mundi wanje uhabona
raba munda kuno hameze inzara hariko harahutwa naco ndeka kuya akagori kandi abantu barabiteye jewe rero sindiko ndiba kubera singomba shora akagori nako ngiye kwirira erikiji niwe ari umusambanyi kandi asambana yahati ivyo rero je mu binkure ko erikiji niwe rikatuma imvura itaka urakagwa mwiwese uvuze ngo jewe ntumva imvura itaka nta n'umuntu afata ngo itonganinde we Yesu nagufatanye ikigori bakagora mizuru nk'umuhoro kimwe gusa peti yangu ndakubwira ibintu byo kuguma dutanatana kw'imyikomo ibi canke biriya burya je byose ndabona ntaco vyohindura kuko ngaha kwisi nta mwiranda ariho twese turabanyavyaha kuko ndakwereka ico gukora uri umunyavyaha je mu banyavyaha sindimwe umviriza banka warekana uri umunyavyaha kuko wafatanywe n'itonga wowe umviriza ndakwereka ahubwo ikintu cyo gukora turakwiye kuraba abantu bo mwisi duhinduke ibi bintu byo kuguma dukora ivyaha dusambana twiba dutukana dukora n'ibindi bintu byose bitubahisha Uwiteka tubihebe n'ahandi wowe tutabiheze nta mahoro kwisi tuzokwigira turonka tuzoguma tubona ibintu byose biri rero ko biri uko ni baye baranyibakire parasera mwijuru niwe barayubaka kuko jewe mpevye kwiba nzoca kandi mvuye Yesu muzonyakire mwijuru direct muzomenye ko nishwe n'inzara mwe murubaka iparasera nzoshikiramwo hanyuma je ndahevye kwiba parasera ziriho Yesu na jewe byukuri ubusambanyi ndaheze n'ibindi byose bibi nahora nkora ndaheze Jesus!